Haribonekeza abantu bihagarika imbere y'igituro c'imodoka zija mu bumanuko bw'igihugu kiri kw'isoko ya Kinindo, aho mbere hari n'abihagarika mu bicupa vyashaje bagaheza bakaza kubitaho. Umukuru w'iyo soko Jean Paul Ntahomvukiye ndetse n'abarongoye ico gituro bariyamiriza ubwo bube gito. Murazi yuko mu masoko yose iyo umuntu agiye muri toilette ari amafaranga ariha. N'ubu hari n'abatagira n'isoni bagenda haja impande y'ibarabara, abo bo twamatwa bafashe kuko nubube gito nta wovuga yuko ari uko kuriya 50 mugabo novuga yuko nubube gito buri mu bantu usanga ahantu kubarabara haca abana haca abantu bose umuntu ntagire n'isoni ryo kwihagarika kubarabara. Uwarongoye iyo soko avuga ko bagiye gukorana n'abajeje intwaro kugira ngo ayo makosa ahagarare. Harimwe mu kwezi turavugana n'abantu batwara amaparking, tukavugana n'abajejwe security yuko bodufasha gusigurira abo bantu yuko kizira kwihagarika kwibarabara. So kuvuga nabihagarika suvuga ngo nabantu baba bari kuri parking canke bakora mu isoko, abarengana bose uzubona cyane cyane hajya ahantu hari tuya duti ari ahantu bagenda. Ivyo no kuvuga yuko twavugana na chef de katika bakwiye kugira guhimiriza kugira ngo umuntu wese ashobore kumenya yuko umuntu atihagarika habonye hose mugara ahantu hagene aha kwisoko nukuri amatoilette ariho arakwiye. Abiyunguruza bahora bidoga ko bataronka ubugama imvura iguye bagiye kubakwirwa aho bazoja barugama mu minsi ya vuba nk'uko warongoye isoko ya Kinindo ndavyemeza.